Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 21 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025. Muri aya makuru yacu turababwira ko intambara ikomeye cyane irimo gututumba mu karere k'ibiyaga binini. Imirwano irimo kubera muri Kongo, hari ubwoba ko intambara yaba igiye kototera akarere k'ibiyaga binini. Ibihugu bya Sadeke byamaramaje biravuga yuko bigiye kohereza abasirikare barenga 30,000 muri Kongo. Umugambi wa Tshisekedi ndetse na General Evariste Ndayishimiye wo gutera igihugu cy'u Rwanda nawo barawukomeje. Amakuru aravuga yuko igihugu cya Kongo n'igihugu cy'u Burundi bakomeje gufasha inyeshyamba za FDLR hagamijwe guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Muri iyi minsi igisirikare cya FARDC ndetse n'igisirikare cy'u Burundi barimo guha intwaro zikomeye inyeshyamba za FDLR, ndetse ubutegetsi bwa Kongo bukomeje gukora ibishoboka byose ngo za FDLR zigere mu gihugu cy'u Burundi. Hari ba FDLR benshi cyane mu ishyamba ry'ikibira barimo kuronka imyimenyerezo, barimo guhabwa intwaro zikomeye n'ubutegetsi bw'u Burundi hagamijwe guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ibi byose rero bikomeje gutera ubwoba mu karere k'ibiyaga binini. Ayandi makuru kandi aravuga yuko ubutegetsi bwa Kongo n'ubutegetsi bw'u Burundi barimo kwakira intwaro zikomeye cyane zivuye muri Afurika y'Epfo. Barimo kandi kwakira intwaro zivuye muri Tanzania, aho barimo gutegura ibitero bikomeye cyane ngo bigamije kwibasira abarwanyi ba M23 mu buseruko bwa Kongo, ndetse ngo bakaba bafite n'umugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru yemeza yuko indege z'intambara za Afurika y'Epfo ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 20 zaguye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Indege ebyiri za gisirikare zageze mu Burundi. Amakuru akemeza yuko abandi basirikare ba Afurika y'Epfo barenga 4,000 bamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi, aho barimo kwitegura gutangiza ibitero mu buseruko bwa Kongo, ndetse ngo bakaba barimo kwitegura gufasha FDLR guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Izi ndege za Afurika y'Epfo zirimo kwiyongeraho indege za FARDC zikomeje kugera mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare benshi ba Afurika y'Epfo, abasirikare ba Tanzania ndetse n'Abarundi biravugwa yuko barimo gutegura ibitero bikomeye bizagabwa mu buseruko bwa Kongo, ndetse ibi bitero bikaba birimo gutegurirwa i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 20 indege ebyiri z'intambara z'igisirikare cya Afurika y'Epfo ku isaha y'isa 12:20 ku mugoroba aribwo zari zigeze ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Izi ndege ngo zageze i Bujumbura zihasanga abandi basirikare barenga 4,000 ba Afurika y'Epfo bamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. Bariyongeraho kandi abasirikare ba FARDC nabo bari mu Burundi, bakiyongeraho abasirikare batavugwa umubare bamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi bavuye muri Tanzania. Sadeke kandi nayo ikaba yemeza yuko irimo gutegura abasirikare barenga 30,000 bo kuza kurwana mu buseruko bwa Kongo. Ibi byose rero bikerekana yuko ivumbi ryaba rigiye gutumuka mu buseruko bwa Kongo, ndetse ko hari irindi tsinda ry'abakomando kabuhariwe barimo kwitegura kwinjira muri Kongo gufasha FARDC kurwanya inyeshyamba za M23.
Mu makuru twabagejejeho twababwiye ko SADC irimo gukora ibishoboka byose ngo ivane abasirikare bayo mu mujyi wa Goma. Ni ba basirikare bagotewe muri Goma ubwo M23 yacakiraga uyu mujyi. SADC rero iravuga yuko nimara kuvana abasirikare bayo mu mujyi wa Goma nta kabuza izatangiza ibitero bikomeye cyane bigamije kwigarurira umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu. SADC irimo gutegura abasirikare barenga 30,000 kandi ibikorwa byose byo gutegura uru rugamba birimo kubera mu gihugu cy'u Burundi burimo gukorana na SADC ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gutegura ibitero bikomeye bizibasira umujyi wa Goma na Bukavu. Ni ibitero kandi bivugwa yuko bizagamburuza M23 bikayirukana mu duce twose yamaze kwigarurira. Abihweza ivya politike barabona yuko umuriro ugiye kwaka mu karere k'ibiyaga binini. Tshisekedi akomeje imigambi yiwe yo gukemura ibibazo akoresheje inzira y'intambara. Ni mu gihe mu minsi ishize ibihugu by'amakungu byakomeje gusaba Kongo ko yajya mu biganiro n'abarwanyi ba M23 ndetse Perezida Tshisekedi yagiranye ibiganiro na Perezida Kagame. Ni ibiganiro byabereye i Doha muri Katari. Nyuma ya bino biganiro ubutegetsi bwa Katari bwatangaje yuko hagiye kujyaho agahenge hagati y'impande zirimo kurwana, ariko Tshisekedi wewe yahise atangaza yuko ibibazo byose azabikemura mu buryo bw'intambara. Ndetse ubwo Tshisekedi yavaga muri Katari, ibitero by'indege za FARDC byibasiye abarwanyi ba M23 mu buryo bukomeye. Kugeza n'ubu ngubu kuri iri genekerezo rya 21 indege z'intambara za FARDC zirimo kumesha urufaya rw'amabombe ku barwanyi ba M23 muri Kivu y'Amajyepfo mu gace ka Itombwe mu bice bikomeye cyane bya teritwari ya Fizi, cyane cyane mu Minembwe niho indege zirimo kumesha urufaya rw'amabombe. Abasirikare b'u Burundi, abamayimayi ndetse na FARDC nabo bagabye ibitero byo ku butaka aho barimo kwivugana abasivile benshi. Amakuru akavuga yuko urugamba rwambikanye hariya Iminembwe ndetse abarundi FARDC n'abamayimayi bakaba barimo kwica abanyagihugu ku mugaragaro ku manywa y'ihangu. Amakuru arimo kutugeraho aremeza ko ibintu bigiye kudogera mu buseruko bwa Kongo, ndetse hakaba hari ubwoba ko iyi ntambara irimo kubera muri Kongo yakototera akarere k'ibiyaga binini. Ubutegetsi bwa Kongo n'ubutegetsi bw'u Burundi bakomeje gutanga intwaro zikomeye mu nyeshyamba za FDLR. Ndetse Tshisekedi ku munsi w'ejo no mu minsi yabanje yemeje yuko FDLR ngo ari abantu barimo kwirwanaho, akavuga yuko ari impirimbanyi zirimo guharanira uburenganzira bwazo. Iki ni ikintu gikomeye cyane. FDLR ubusanzwe ni umutwe w'iterabwoba ndetse n'umutwe urimo abakoze jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda, ariko Tshisekedi wewe akomeje gutagatifuza FDLR. Ubwo yaganiraga n'ibimenyesha makuru, Tshisekedi yavuze yuko FDLR ari inyeshyamba ziharanira uburenganzira bwazo, ndetse avuga yuko zidahangayikishije umutekano w'u Rwanda. Mu kugerageza kuzitagatifuza, Tshisekedi yavuze yuko rwose ngo ari inyeshyamba zitarenze 700 ndetse ko ngo ari impirimbanyi z'uburenganzira bwazo. Iki ni ikintu gikomeye cyane cyerekana ko Tshisekedi arimo gufasha bano baterabwoba ba FDLR. Ndetse ibyo Tshisekedi yatangaje bigaragaza yuko arimo kuburanira FDLR birerekana neza umugambi wa Tshisekedi na General Evariste Ndayishimiye wuko barimo gufasha zino FDLR bagamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ni ishyano rikomeye kuba Tshisekedi yarafashe FDLR, abantu barimo abasize bakoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda, akavuga yuko ari impirimbanyi z'uburenganzira, ndetse akavuga yuko ari abantu badateje ikibazo ku mutekano w'u Rwanda, ndetse akavuga yuko ngo ari bake cyane batarenze 700. Birerekana umugambi wa Tshisekedi wo kubashyigikira hagamijwe guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda.
Amakuru arimo kutugeraho muri iyi minsi arerekana ko igihugu cy'Ububiligi ndetse n'igihugu cya Afurika y'Epfo bahagurutse bagashega ndetse bagasaba Uburundi gufasha FARDC na FDLR. Ubutegetsi bw'Ububiligi bwashyushye cyane muri iyi ntambara irimo kubera muri Kongo. Afurika y'Epfo nayo irimo gukora ibishoboka byose kugira ngo abasirikare ba Kongo babe batsinda urugamba. Amakuru akavuga yuko Ububiligi, Afurika y'Epfo, Kongo ndetse n'Uburundi ngo barimo gutegura intambara ikomeye cyane izaturuka mu Burundi maze ikibasira ubuseruko bwa Kongo, bagacana umuriro kuri zino nyeshyamba za M23. Gusa amakuru akavuga yuko Ababiligi, Abarundi ndetse na Kongo bose bamaze guhuza imbaraga zabo mu gufasha inyeshyamba za FDLR hagamijwe guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru akavuga yuko FDLR ziri mu Burundi zirimo guhabwa intwaro zikomeye ndetse ko Tshisekedi na General Neva rwose ngo barimo gukora ibishoboka byose ngo barebe yuko bahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ni ibintu rero birimo guhangayikisha cyane mu karere k'ibiyaga binini. Abihweza ibya politike bakabona ko inyifato ya Tshisekedi yaba irimo gukwegera akarere k'ibiyaga binini intambara ikomeye cyane. Indege z'intambara za Afurika y'Epfo zikomeje kugera i Burundi. Abasirikare benshi ba Afurika y'Epfo nabo barimo kugera i Bujumbura. Indege z'intambara za Kongo zikomeje kugwa ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, bikagaragaza neza imigambi ya Tshisekedi na General Evariste Ndayishimiye ko barimo gutegura ibitero bizava mu Burundi bikarasa mu bice birimo kugenzurwa na M23 ndetse bikavugwa yuko ngo bazanatangiza intambara igamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Imirwano ikomeye cyane irimo guhuza M23 n'abasirikare b'u Burundi muri Kivu y'Amajyepfo. Ndasubiramwo, harimo kuba imirwano ikomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Fizi. Abarundi bari kumwe na FARDC bagabye ibitero bikomeye cyane mu gace k'Abanyamurenge. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 21 abasirikare b'u Burundi benshi cyane kandi bafite intwaro zikomeye barimo gukorana n'abamayimayi ndetse n'abasirikare ba FARDC mu kugaba ibitero bikomeye cyane mu gace ka Itombwe. Imirwano kandi irimo kubera muri teritwari ya Fizi mu bice by'Abanyamurenge. Mu Minembwe imirwano irakomeye cyane kuko FARDC n'Abarundi bagabye ibitero bigamije kwivugana Abanyamurenge. Inyeshyamba zatwirwaneho ndetse n'abarwanyi ba M23 nabo bagerageje gutabara ariko urugamba ruracyakomeye kugeza magingo n'ubu. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko Abarundi ndetse na FARDC barimo gutwika imihana y'abanyagihugu, barimo gushimuta inka z'abaturage. Dore nk'ubu ngubu uyu munsi ku igenekerezo rya 21 amakuru tumaze kumenya nuko abanyagihugu barenga 19 bamaze kwicwa mu gace ka Minembwe bishwe n'abasirikare b'u Burundi. Iby'iyi mirwano ikomeye cyane irimo kubera muri Kivu y'Amajyepfo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu idonido. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko mu gihugu cy'u Burundi ibintu byayangaye. Colonel Reveriyano Ndikuriyo yongeye kuremba mu buryo bukomeye. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko Colonel Reveriyano Ndikuriyo ari ku musego. Amakuru aremeza yuko ari mu bitaro bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi ndetse biravugwa yuko ashobora kongera kurungikwa i Dubai nyuma y'aho uburwayi bwongeye kumuzahaza. Hari amakuru avuga yuko General Evariste Ndayishimiye akomeje gukora ibishoboka byose ngo arebe ko yakwivugana Reveriyano Ndikuriyo. Biravugwa yuko yaba yongeye guhabwa isumu ikomeye cyane ndetse bikamenyekana yuko bamwe mu bakozi bakora mu biro bya General Neva ngo baba barimo gukora ibishoboka byose ngo bivugane Reveriyano Ndikuriyo. Biravugwa rero ko uyu munsi Reveriyano Ndikuriyo yaba agiye kongera kurungikwa i Dubai aho yari amaze iminsi arimo kuvurirwa isumu yahawe na General Neva.
iby'aya makuru rero nabyo turaza kubigaruka ko ido n'ido muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko abasirikare b'u Burundi bafashwe matekwa bari mu bice bya Rucuru, abari muri za Masisi ndetse n'abari muri Kivu y'Amajyepfo bongeye gutakambira ubutegetsi bwa Gitega ngo bwumvikane n'inyeshyamba za M23 babe barekurwa. Ni nyuma y'aho ubutegetsi bwa Gitega bwangije amasezerano bwari bwagiranye n'abarwanyi ba M23. Hari ibiganiro bikomeye cyane byabereye mu mujyi wa Goma byahuje intumwa za General Neva ndetse n'abarongoye M23. Ni ibiganiro byavugaga yuko M23 igomba kurekura abasirikare b'u Burundi yafashe matekwa, ndetse igisirikare cy'u Burundi nacyo kigahita kiva muri Kongo vuba na bwangu. Nyuma y'aho M23 yarekuye General Muzinga ndetse n'abandi basirikare bafite ipeta rya koloneli, igihugu cy'u Burundi cyahise gitangira kubidobya maze gikomeza kohereza abasirikare b'u Burundi muri Kongo. Biravugwa rero ko abarundi bafatiwe ku rugamba bashobora kwicwa nk'uko amasoko yacu arimo kubyemeza. Biravugwa yuko M23 yarakaye cyane, ndetse imfungwa z'igihugu cy'u Burundi zafatiwe ku rugamba ngo zishobora kwicwa niba ubutegetsi bwa Gitega ntacyo bukoze ngo butabare bano basirikare bafatiwe ku rugamba. Ibingibi rero nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Niba utarafyonda subscribe ndagusabye ngo umanuke munsi y'iyi video maze ufyonde ahanditse subscribe kugira ngo uzajye uronka amakuru yacu umwanya ku mwanya. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu ido n'ido. Nk'uko nari nabibabwiye mu mpfunyapfunyo, ibintu birakomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Urugamba rwambikanye muri teritwari ya Fizi. Mu bice bya Itombwe abasirikare b'u Burundi bafite intwaro zikomeye barimo gufatanya na FARDC n'abamayimayi mu kugaba ibitero ku mihana y'Abanyamurenge. Amakuru arimo kutugera ko muri kano kanya aravuga yuko Abanyamurenge barenga 19 bishwe. Ni abasivile nyarucari badafite intwaro bishwe n'igisirikare cy'u Burundi, FARDC ndetse n'abamayimayi. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko urugamba rwambikanye kuva muri kano gatondo k'igenekerezo rya 21. Inyeshyamba zatwirwaneho zirimo gukorana na M23 mu kugerageza gutangira ibitero bya FARDC n'abarundi. Ariko amakuru aravuga yuko abasirikare ba Kongo n'abarundi ari benshi cyane ku buryo ngo biri bugore izi nyeshyamba zatwirwaneho n'abarwanyi ba M23 kuba basubiza inyuma ibi bitero byabo. Amakuru aravuga yuko barimo gutwika imihana, barimo gushimuta inka z'abanyagihugu, barimo gukubagura abigeme, ndetse ibikorwa bibi cyane nibyo birimo kubera hariya muri teritwari ya Fizi. Uyu munsi ku igenekerezo rya 21 mu masaha ya gatondo ni ku nshuro ya mbere abasirikare benshi cyane b'igihugu cy'u Burundi bari kumwe na FARDC n'abamayimayi batangije ibitero bikomeye cyane muri Minembwe, mu bice bya Itombwe ndetse na henshi cyane muri teritwari ya Fizi. Ni mu mihana ituyemo Abanyamurenge. Amakuru aravuga yuko abarundi bahawe itegeko ry'uko bagomba kurwana bakirukana M23 na twirwaneho mu mihana myinshi bamaze kwigarurira. Amakuru kandi akavuga yuko abasirikare b'u Burundi barimo kurwana umuhenerezo, barimo kwerekeza ku kibuga cy'indege cya Minembwe. Amakuru akavuga yuko barimo no gushaka kwigarurira ibirindiro bya gisirikare byakoze bigenzurwa n'abasirikare ba Kongo mu Minembwe. Urugamba rero rurakomeye cyane, urwamo rw'amabombe rurimo kumvikana, bisase biremereye cyane birimo kwitura mu Minembwe. Indege z'intambara za FARDC nazo zabyutse zirimo kumisha urufaya rw'amabombe mu gace ka Minembwe. Indege za Sukoyi ndetse na za kajugujugu z'intambara ndetse na za drone zo mu bwoko bwa CH4 zose zabyutse zirimo kurasa mu gace ka Minembwe mbere gato yuko abarundi ndetse na FARDC batangiza ibitero byo ku butaka.
abanyagihugu bo muri teritwari ya Fizi baravuga yuko ibirimo kubashikira ari akamaramaza. Ubutegetsi bwa Kongo burimo kubakorera ubwicanyi butagira izina, ndetse hari n'abavuga yuko ubutegetsi bwa Kongo bwaba burimo gukora jenoside mu Minembwe kuko abanyamurenge barimo kwibasirwa mu buryo bukomeye. Abarundi nabo barimo kugaragara muri buno bwicanyi burimo gukorerwa abanyamurenge. Abarundi barimo gufatanya na FARDC mu kwica abanyamurenge ndetse no guturira imihana y'abanyagihugu. Kugeza ubu turiko turavugana rero, amakuru arimo kungeraho aravuga yuko urugamba rukomeje kwambikana mu Minembwe. Abanyamurenge bo muri Twirwaneho ndetse n'inyeshyamba za M23 bakomeje kwirwanaho bagerageza gusubiza inyuma ibi bitero, ariko amakuru akemeza yuko Abarundi na FARDC ari benshi cyane ngo biraza kugorana yuko M23 yabasubiza inyuma. Mu yandi makuru arimo kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi nuko Reveriyano Ndikuriyo yongeye kuremba. Ndasubiramwo, Reveriyano Ndikuriyo ari ku musego. Nyuma yaho Reveriyano Ndikuriyo yarakirutse ndetse akaba yaravuye i Dubai kwivuza. Amakuru arimo kongeraho muri kano kanya avuye mu ntwaro ya CNDD FDD aremeza ko Reveriyano Ndikuriyo yongeye kuremba. Reveriyano Ndikuriyo ari mu bitaro bikomeye i Bujumbura, ndetse amakuru aremeza yuko Reveriyano Ndikuriyo yaba agiye kurira indege agasubira kwivuza i Dubai. Hari amakuru arimo kongeraho avuye mu bagumyabanga ba CNDD FDD asigura yuko General Neva akomeje kumuhiga ndetse ko arimo gushaka kumwica. Byongeye kuvugwa yuko Reveriyano Ndikuriyo yaba yahawe ubundi burozi butaraza. General Neva ngo yaba yamuhaye ubundi burozi ngo bwaba bwamusanze mu biro byiwe by'umugambwe wa CNDD FDD. Bivugwa yuko ari uburozi yaba yahumetse mu mabaruwa yaba yafunguriye mu biro byiwe. Biravugwa ko intasi zikorana na General Neva arizo zaba zajyanye amabaruwa arimo uburozi mu biro bya Reveriyano Ndikuriyo, maze ngo mu gufungura aya mabaruwa uburozi bukirukira mu myanya y'ubuhumekero bwa Reveriyano Ndikuriyo. Aya ni amakuru amwe n'amwe atangazwa n'abagumyabanga ba CNDD FDD. Andi makuru nayo akavuga yuko uburozi bukomeye bwaba rwose burimo kugenda burungikwa kwa Reveriyano Ndikuriyo, ndetse ko General Neva arimo gushaka kumwica kubera ibomborabombora riri mu mugambwe wa CNDD FDD. Bino bihangange bibiri birimo guhangana mu buryo bukomeye. General Evaristo Ndayishimiye ndetse na Reveriyano Ndikuriyo bakomeje kurebana y'ingwe bapfa umwanya ukomeye cyane wo kurongora igihugu cy'u Burundi. Bivugwa yuko bamwe mu bagumyabanga bakomeye bashyigikiye ko Reveriyano Ndikuriyo ariwe yazahagararira umugambwe wa CNDD FDD mu matora y'umukuru w'igihugu azaba mu mwaka w'ibihumbi 2027. Ibingibi rero ngo birimo kumuteranya cyane na General Neva, nawe ashaka kuzakomeza kurongora igihugu cy'u Burundi. General Neva rero ngo arimo gukora ibishoboka byose ngo arebe ko yakwica Reveriyano Ndikuriyo akoresheje isumu ritaraza. Biravugwa yuko Reveriyano Ndikuriyo arembye cyane, ndetse ko indege irimo kwitegura kumuvana i Bujumbura imwerekeza i Dubai aho yari amaze iminsi arimo kwivuza. Biravugwa ko isumu yahawe ari isumu ririmo kwangiza imyanya y'ubuhumekero, ndetse bikavugwa yuko iri sumu risanzwe rikoreshwa n'ubutegetsi bwa CNDD FDD mu kwikiza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa General Neva. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa nuko abasirikare b'u Burundi bafatiwe muri Kongo barimo gutabaza. Biravugwa yuko abasirikare b'u Burundi bafatiwe muri Kongo bari hagati y'urupfu n'umupfumu. Nyuma y'aho ubutegetsi bwa General Neva bwangije amasezerano bwari bwagiranye n'abarwanyi ba M23 yuko abasirikare b'u Burundi bagomba kuva muri Kongo, M23 nayo ikarekura abasirikare b'u Burundi.
M23 yari yatangiye kurekura bamwe mu basirikare bakomeye barimo Generali Muzinga ndetse n'abakoloneli bari bafatiwe mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Nyuma yaho rero ubutegetsi bwa Gitega bwangije aya masezerano maze bukomeza kurasa kuri M23 ndetse amakuru akemeza yuko ubutegetsi bwa Gitega burimo kohereza abandi basirikare benshi muri Kongo. Ubungubu rero M23 nayo yarakaye mu buryo bukomeye. Amakuru aravuga yuko abasirikare b'u Burundi bafatiwe ku rugamba bari hagati y'urupfu n'umupfumu ndetse ngo barimo gutabaza bavuga yuko baba bagiye kwicwa, ngo barimo gufatwa nabi mu buryo bukomeye. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi akemeza yuko bano basirikare barimo gutabaza ndetse ko bakomeje gusaba ubutegetsi bwa Gitega kumvikana na M23 ikabarekura, ngo nibatumvikana nta kabuza bashobora no gupfira muri Kongo. Amakuru yizewe atugeraho yemeza yuko abasirikare barenga 300 b'u Burundi bafatiwe ku rugamba muri Kongo. Bano bose ni imfungwa z'intambara z'abarwanyi ba M23. Bano basirikare mu minsi ishize bari batangiye kugira icyizere cyuko bashobora kurekurwa bagasubira mu Burundi, ariko ubutegetsi bwa Gitega bwarabyangije byose kuko ibyo bari bumvikanye na M23 ubutegetsi bwa Gitega bwabirenzeho maze bukomeza kurasa kuri zino nyeshyamba muri Kongo, ndetse ubutegetsi bw'u Burundi bukomeza no kohereza abasirikare muri Kongo. Ibingibi rero ngo na gasomborotso gakomeye cyane karimo gukorwa n'ubutegetsi bwa Gitega, ngo ni ibintu rero birimo gukwegera bano basirikare b'u Burundi bafatiwe muri Kongo kuko amakuru aravuga yuko baba bagiye kwicwa ndetse ko barimo gufatwa nabi cyane nk'uko amwe mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi arimo kubyemeza. Muri aya makuru yacu turababwira ko igihugu cy'u Burundi cyongeye kohereza abasirikare barenga 4,500 muri Kongo. Amakuru yamenyekanye nuko ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 20 ubutegetsi bwa Generali Evariste Ndayishimiye bwarungitse abasirikare 4,500 muri Kongo. Bano basirikare bagiye kurwana mu gace ka Uvira, aho ubutegetsi bwa Gitega bwabategetse kurwana umuhenerezo ngo babuze inyeshyamba za M23 kugenzura umujyi wa Uvira. Muri iyi minsi ubutegetsi bwa Gitega buragaragaza yuko bwongeye gusubira mu mirwano ikomeye cyane muri Kongo, ndetse amakuru yemezaga ko ubutegetsi bw'u Burundi bwari bugiye gucyura abasirikare babwo biragaragara yuko bamaze kwisubiraho. Abarundi barimo kwisuka muri Kongo ku bwinshi, ndetse Generali Neva yamaze guhindura ibitekerezo byiwe, yongeye gukorana mu buryo bukomeye cyane n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Muri aya makuru yacu rero ibi byose turaza kubigarukako. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko intambara ikomeye cyane yongeye kubura muri Walikale. Hari imirwano ikomeye cyane irimo gusatira ibirombe bya Alpha Mines biherereye muri teritwari ya Walikale. Muri aya makuru yacu nabyo turaza kubigarukako. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko ibihugu bya SADC birimo gutegura intambara ikomeye muri Kongo. Hari amakuru yamenyekanye yemeza ko SADC irimo gutegura abasirikare b'abakomando bagomba kurungikwa muri Kongo. Amakuru aravuga yuko SADC irimo gutegura abasirikare b'abakomando bagomba kuzajya muri Kongo nyuma yaho abasirikare ba SADC bacakiriwe mu mujyi wa Goma bazaba bamaze gutaha mu bihugu byabo. Ubungubu SADC irimo gukora ibishoboka byose ngo icyure abasirikare bayo bagotewe mu mujyi wa Goma mu bigo bya Mubambiro ndetse no ku kibuga cy'indege. Amasoko yacu aremeza ko SADC nimara gucyura abasirikare bayo bari Goma noneho izarungika abakomando kabuhariwe muri Kongo maze bakaza gufasha FARDC kurwanya M23.
Hari amakuru avuga yuko Afurika y'Epfo irimo gutegura abasirikare bagera ku bihumbi 10. Ibihugu byo muri SADC birimo nka Tanzania, Malawi ndetse na Zimbabwe nabyo ngo birimo gutegura abasirikare bageze ku bihumbi 20. Bano bose rero ngo bagomba kuzinjira muri Kongo maze bagafasha FARDC kurwanya M23. Ibingibi nabyo turaza kubigaruka ko ido nido muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko Tshisekedi yongeye gukubita agatoki ku kandi akavuga yuko adashobora kuganira n'inyeshyamba za M23. Nyuma y'ibiganiro Perezida Tshisekedi yagiranye na Perezida Kagame w'u Rwanda bikabera i Doha mu gihugu cya Qatar, Tshisekedi yongeye gutangaza amagambo akomeye cyane. Yongeye kuvuga ko adashobora kuganira n'inyeshyamba za M23, avuga yuko ari pante, ngo ni ibikoresho ndetse n'izakadahumeka zikoreshwa n'igihugu cy'u Rwanda. Tshisekedi kandi yavuze yuko ubutegetsi bwa Kongo burimo gukora ibishoboka byose ngo batsinde izi nyeshyamba za M23 zikomeje gukinagiza abasirikare ba FARDC mu buseruko bwa Kongo. Abihweza ivya politike rero bakabona yuko ibiganiro byabereye i Doha muri Qatar byaba byaragonze urukuta. Nyuma ya biriya biganiro Tshisekedi yongeye gutangaza amagambo gashoza ntambara ndetse avuga yuko agiye gutegura intambara ikomeye cyane muri Kongo igomba gutsinda izi nyeshyamba za General Makenga. Muri aya makuru yacu rero ibi nabyo turaza kubigaruka ko turabe ikigiye kuba mu karere k'ibiyaga binini. Nshuti munywanyi wacu wo gukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, sangwa kaze muri aya makuru yacu yo kwigenekerezo rya 21, amakuru ngiye kubashikiriza ido nido. Mu gutangira aya makuru yacu reka tuyahere mu gihugu cy'u Burundi. Ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye bwaraye burungitse abasirikare barenga 4,500 muri Kongo. Amakuru yizewe aremeza ko bano basirikare bajabutse urubibe rw'u Burundi bakarekeza muri Kongo mu mujyi wa Uvira, aho bagiye gufasha abandi basirikare b'u Burundi bamaze iminsi bari muri kariya gace. Ubutegetsi bwa Gitega bwongeye kurungika abasirikare b'u Burundi muri Kongo nyuma yaho byavugwaga yuko ubutegetsi bwa Gitega bwagiranye ibiganiro n'abarwanyi ba M23 ndetse ibiganiro byasize izi nyeshyamba za General Makenga zifunguye abajenerali b'u Burundi ndetse n'abakoloneli bari barafatiwe mu mujyi wa Goma. Hari ibiganiro bikomeye cyane byahuje intumwa za General Neva ndetse n'abarwanyi ba M23 mu mujyi wa Goma. Ibi biganiro byari byaganirwemo ko Uburundi bugomba gucyura abasirikare babwo ndetse ko M23 nayo yagombaga kurekura abasirikare b'u Burundi yari yaracakiye matekwa mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Nkuko nagiye mbibabwira mu makuru yacu yatambutse, intumwa z'u Burundi zari zirongowe na General Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi. Izi ntumwa kandi zari zirimo General Ildefonse Habarurema atwara iperereza mu gihugu cy'u Burundi. Zageze mu mujyi wa Goma aho zaganiriye na bwana Colonel Nange, zikaganira na Colonel Nzenze ndetse na General Makenga ba M23. Amakuru akemeza yuko ubutegetsi bw'u Burundi bwari bwemeye gucyura abasirikare babwo bukabavana muri Kongo. M23 nayo ikemera yuko itazigera ifasha Red Tabara ndetse ko itazigera ihungabanya umutekano w'u Burundi. M23 kandi yari yemeye ko igomba kurekura abasirikare b'u Burundi. Yahise kandi inabikora ku mugaragaro irekura General Muzinga wari warafatiwe mu mujyi wa Goma. M23 kandi yahise irekura abakoloneli 2 bari barafashwe matekwa mu mujyi wa Goma. Byari ibiganiro birimo gutanga icyizere ko abasirikare b'u Burundi bagomba kuva muri Kongo ndetse M23 n'ubutegetsi bwa Gitega bakagirana imigenderanire myiza yo kudashotorana ku mbibe z'u Burundi na Kongo.
nyuma y'aho M23 irekuye Generali Muzinga ndetse n'abandi basirikare bakomeye bari bafatiwe mu mujyi wa Goma na Bukavu, amakuru aravuga yuko ubutegetsi bwa Gitega bwahinduye imyumvire. Ubutegetsi bwa Gitega bwatangiye kwerekana yuko rwose ahubwo burimo gushyigikira Kinshasa. Generali Neva yatangiye guhindukira ku magambo yiwe. Generali Neva yatangiye gutegeka abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo gukomeza kurwana ndetse no gukomeza gufasha FARDC. Amakuru avuga yuko Generali Neva yakiriye telefone ivuye i Kinshasa ya Perezida Tshisekedi akamubwira yuko bagomba gukomeza urugamba, ndetse amakuru akemeza yuko hari abategetsi bakomeye mu gihugu cy'Ububiligi babwiye igihugu cy'u Burundi ko kigomba kuguma mu ntambara, ndetse ko Ababiligi bemeye gutanga inkunga ku gihugu cy'u Burundi, ariko Abarundi nabo bagakomeza gufasha Kongo muri iyi ntambara irimo kurwana. Hari amakuru yizewe yemeza yuko abategetsi b'Ububiligi bahamagaye Generali Neva bakamubwira yuko agomba kongera abasirikare biwe bari muri Kongo, ndetse Ababiligi bemereye Generali Neva ko bazakomeza gutera inkunga igihugu cy'u Burundi. Kugeza ubu turiko turavugana rero biraboneka ko ibyo Generali Neva yari yumvikanye n'abarwanyi ba M23 rwose yamaze kubitera utwatsi. Generali Neva arimo kongera abasirikare biwe muri Kongo. Generali Neva arimo gukorana na Tshisekedi, ndetse Ababiligi bategetse Uburundi ko bugomba kurwana muri Kongo, ndetse ko inkunga yose Uburundi buzakenera Ababiligi bazayitanga. Ababiligi bakomeje gukora ibishoboka byose ngo bateze akaduruvayo mu karere k'ibiyaga binini. Ababiligi barimo gufasha Kongo n'u Burundi mu gukomeza gushoza intambara mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse amakuru akemeza yuko Ababiligi ngo bagiye kohereza intwaro zikomeye cyane muri Kongo. Ubutegetsi bw'Ububiligi bwemereye Uburundi na Kongo ko bagiye kohereza intwaro zikomeye ndetse n'inzobere mu bya gisirikare kugira ngo bafashe FARDC n'abasirikare b'u Burundi mu kurwanya inyeshyamba za M23. Ni ibintu rero birimo kugaragara yuko intambara igiye gukomera cyane mu buseruko bwa Kongo. Generale Evariste Ndayishimiye arimo kurungika abasirikare benshi muri Kongo. Ku munsi w'ejo abasirikare 4,500 barashyitse mu gace ka Uvira. Muri Uvira kandi ubwoba ni bwinshi kubera ko Abarundi barimo gukora ubwicanyi burimo kwibasira abasivile. Abasirikare ba Kongo nabo bongeye kugaragara muri kariya gace. Inyeshyamba za M23 zo zirimo kugaragara mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Hari amakuru avuga yuko Generali Makenga yaba yarabererekeye uyu mujyi wa Uvira, ahubwo bagakomeza berekeza mu bice by'amajyepfo ya Uvira, ahubwo barimo kurwana urugamba rukomeye rushobora no kwinjira mu ntara ya Tanganyika. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa muri Kongo ni imirwano yabyukiye muri Walikale. Kuri rigenekerezo rya 21 amakuru yizewe arimo kongeraho aravuga yuko abasirikare ba Kongo ndetse n'abazarendo bari bacungereye ibirombe bya Alpha Mayinizi muri Walikale barimo kurwana mu buryo bukomeye n'inyeshyamba za M23. Hashize iminsi 2 ibirombe bya Alpha Mayinizi by'Abanyakanada biherereye muri Walikale birimo gucungerwa n'abamayimayi ndetse na FARDC. Benshi mu basirikare b'abanyamahanga bari muri kariya gace bamaze kuvanamo akabo karenge barirukanka nyuma yo gutinya imirindi y'abarwanyi ba M23. Amakuru yizewe arimo kongeraho muri kano gatondo k'igenekerezo rya 21 aremeza ko intare za Sarambwe zamaze gusatira neza bino birombe bya Alpha Mayinizi. Abazarendo barimo guhangana na zino nyeshyamba za Generali Makenga, ndetse amakuru aravuga yuko ari ikibazo cy'amasaha gusa naho ubundi M23 yabigiye kwigarurira bino birombe bya Alpha Mayinizi biherereye muri teritwari ya Walikale.
Hashize iminsi ibiri abarwanyi ba M23 bigaruriye teritwari ya Walikale. Icyicaro gikuru cya teritwari ya Walikale aba barwanyi bamaze kugifata, ndetse abasirikare ba Kongo n'abazarendo barirukanse cyane bahunga kariya gace. M23 kandi yatangaje ku mugaragaro ko irimo kugenzura ibice byinshi muri Walikale. Ni intsinzi ikomeye cyane rero kuri bano barwanyi, ndetse ni n'intsinzi irimo kwerekeza muri teritwari nyinshi zo mu ntara ya Chopo ndetse n'intara ya Maniema. Nyuma y'aho M23 ifashe teritwari ya Walikale, hari ubwoba bwinshi ko yaba igiye kwerekeza mu ntara ya Chopo ikaba yakwigarurira umujyi ukomeye cyane wa Kisangani. Hari amakuru kandi yemeza yuko bagiye no kwerekeza mu ntara ya Maniema, aho bashobora gufata ikibuga cy'indege cya Kindu ndetse n'ikigo cya gisirikare cya Kindu giherereye hariya mu ntara ya Maniema. FARDC yatangiye kudagadwa. Ubwoba ni bwinshi ko M23 yabigiye kwerekeza mu mijyi ikomeye cyane ya Kisangani ndetse no mu mujyi wa Kindu. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa nuko SADC irimo gutegura abasirikare barenga 30,000 ngo baze kurwana muri Kongo. Ndasubiramwo, SADC irimo gutegura abasirikare barenga 30,000 ngo baze kurwana muri Kongo. SADC ubungubu iravuga yuko irimo gutegura abakomando bagomba gufasha ubutegetsi bwa Tshisekedi kurwanya M23 ndetse no kwisubiza imijyi ya Goma na Bukavu. Hari amakuru avuga yuko nyuma y'aho SADC izaba imaze gucyura abasirikare bayo bagotewe mu mujyi wa Goma, mu bigo bya Mubambiro ndetse no ku kibuga cy'indege, SADC ngo izahita yohereza noneho abasirikare b'abakomando maze ngo bakaza kubohoza umujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Muri iyi minsi SADC ifite ibibazo bikomeye cyane. Abasirikare bayo bagotewe mu mujyi wa Goma ndetse babayeho nk'imfungwa z'intambara. Bamaze iminsi barimo gutabaza ibihugu byabo ngo bibarengere bave muri uyu mujyi wa Goma bataha iwabo. Bano basirikare ba SADC bagotewe mu mujyi wa Goma ubwo M23 yari imaze kwigarurira umujyi wa Goma. Amakuru aravuga yuko babayeho nabi cyane mu mujyi wa Goma, mu bigo bya Mubambiro ndetse no mu gace kegereye ikibuga cy'indege cya Goma. Bano basirikare bamaze iminsi barungika amakete ndetse bakabwira imiryango yabo cyane cyane muri Afurika y'Epfo bavuga yuko babayeho nabi cyane mu mujyi wa Goma. M23 nayo ngo yaba irimo kubakanda mu buryo bukomeye. SADC rero yemeje yuko ubutumwa bwayo muri Kongo bushyirwaho iherezo, ndetse harimo gutegurwa uburyo bwo gucyura bano basirikare ba SADC bamaze kugoterwa mu mujyi wa Goma bakaba barahindutse imfungwa z'intambara. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza neza ko SADC irimo gukubita agatoki ku kandi. SADC iravuga yuko nyuma yo gucyura bano basirikare bayo bari Goma, M23 izabona ibyago bikomeye. SADC yamaze gutegura abasirikare barenga 30,000. Igihugu cya Afurika y'Epfo ubwacyo kirimo gutegura abasirikare barenga 10,000 bazaza muri Kongo gufasha FARDC kwisubiza umujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Ibihugu bya Zimbabwe, Tanzania, Malawi ndetse na Angola nabyo ngo birimo gutegura abasirikare barenga 20,000. Bano bose rero ngo bazaza muri Kongo kumisha urufaya rw'amabombe ku nyeshyamba za M23. Amakuru akemeza ko Tshisekedi arimo kubifashwamo n'ibihugu by'amahanga, ndetse igihugu cy'Ububiligi cyasizoye kiravuga yuko byanga bikunda izi nyeshyamba za M23 bagomba kuzirasaho urufaya rw'amabombe. Ububiligi bumaze iminsi buvuga ko u Rwanda rufasha M23 ndetse bwarahagurutse burashega buvuga yuko ibihugu by'amahanga bigomba gufatira igihugu cy'u Rwanda ibihano barurega yuko rufasha inyeshyamba za M23.
Amakuru yose arimo kutugeraho rero aremeza ko muri Kongo intambara ikomeye cyane aribwo yaba igiye gutangira. Birimo kwigaragaza yuko ibihugu bya SADC birimo gutegura abasirikare bakomeye bagomba kujya kurwana muri Kongo. Biragaragara yuko intambara ikomeye cyane aribwo yaba igiye gutangira, ndetse bikagaragara yuko M23 yaba igiye guhura n'ibyago bikomeye cyane. Abazimbabwe, Angola, Afurika y'Epfo, Tanzania, Malawi ndetse n'ibindi bihugu byasizoye biravuga ko bigiye kohereza indege z'intambara, bikohereza abakomando kabuhariwe maze bagacana urufaya rw'amabombe kuri zino nyeshyamba za Generali Makenga. Mu gihe rero SADC irimo gutegura intambara ikomeye cyane muri Kongo, Perezida Tshisekedi nawe akomeje gutangaza ko rwose atazigera aganira n'inyeshyamba za M23. Nyuma y'ibiganiro byabereye i Doha muri Katari, Perezida Tshisekedi agahura na Perezida Kagame w'igihugu cy'u Rwanda. Tshisekedi yahise atangaza amagambo akomeye cyane. Yavuze yuko atazigera aganira na M23 ndetse avuga yuko M23 ari ibikoresho by'igihugu cy'u Rwanda, ngo ntabwo rero ashobora kuganira nabo. Nyuma y'ibiganiro byabereye i Doha muri Katari bigizwemo uruhare na Emiri wa Katari, Perezida Tshisekedi akomeje kwinangira ndetse arerekana yuko agiye gutegura intambara ikomeye cyane muri Kongo. Perezida Tshisekedi yagiranye ibiganiro bikomeye n'ibimenyesha makuru nka Le Figaro ndetse na Fox News y'Abanyamerika. Tshisekedi yavuze yuko adashobora kuganira na M23. Yongeye kugaragaza ko ngo u Rwanda rwateye Kongo, ndetse avuga ko u Rwanda ari rwo rurimo gufasha abarwanyi ba M23. Yavuze yuko M23 ari igikonoshwa kirimo ubusa, ndetse yongera kuvuga yuko ari ibikoresho by'u Rwanda, yongera kubitaza kadahumeka, ndetse avuga yuko adashobora kuganira n'abo yita repante. Kugeza ubu rero abihweza ivya politike barabona ko ibiganiro byabereye i Doha muri Katari byaba byaragonze urukuta, ndetse bakabona neza ko imigambi ya Tshisekedi yo gufasha FDLR hagamijwe guhungabanya umutekano w'u Rwanda, Tshisekedi yaba yikomeje. Tshisekedi yatangaje yuko FDLR ngo atari ikibazo ku mutekano w'u Rwanda. Ni amagambo akomeye cyane Tshisekedi yatangaje, ndetse yerekana neza ko arimo gushyigikira inyeshyamba za FDLR. Tshisekedi ubwo yaganiraga n'ibimenyesha makuru yongeye gukora ikosa rikomeye cyane ryo kuvuga yuko FDLR ari abantu barimo guhirimbanira uburenganzira bwabo. Tshisekedi yavuze ko FDLR ngo ari abantu badafite icyo batwaye, ndetse ngo ni abantu batarenze 700. Ibingibi ni ibintu bigaragara yuko Tshisekedi arimo gushyigikira zino nyeshyamba, ndetse ko Tshisekedi rwose asigura yuko ntacyo zibangamiyeho umutekano w'u Rwanda. Ibingibi Tshisekedi arimo gutangaza ni ibinyoma, ndetse Tshisekedi arabivuga mu gihe abizi neza ko arimo gufasha zino nyeshyamba za FDLR zirimo abasize bakoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda. Izi nyeshyamba arimo kuziha intwaro, ndetse ikigamijwe ngo ni ugutera igihugu cy'u Rwanda ndetse bakavanaho ubutegetsi bw'u Rwanda. Tshisekedi yongeye kugaragaza ku mugaragaro ko ashyigikiye FDLR, ndetse yerekana ko ngo FDLR atari ikibazo ku mutekano w'u Rwanda. Ni ibintu rero birimo kugaragaza yuko imyumvire ya Tshisekedi ndetse n'imikorere ya Tshisekedi birimo kuganisha habi, ndetse biragaragaza yuko Tshisekedi atiteguye gusenya FDLR, ndetse nta nubwo yiteguye kwitandukanya na zino nyeshyamba. Ubutegetsi bwa Kongo bumaze iminsi burimo gutanga intwaro muri FDLR, ndetse Tshisekedi akavuga yuko izi nyeshyamba bazazishyira imbere maze bakazishorera ngo zikaza kuvanaho ubutegetsi bw'u Rwanda.
u Rwanda rwagaragaje kenshi ko FDLR ari ikibazo ku mutekano warwo, ndetse rusaba Kongo ko yasenya zino nyeshyamba, ndetse ubutegetsi bwa Tshisekedi bugahagarika imikoranire na zino nyeshyamba. Ariko Tshisekedi yakomeje kuvunira ibiti mu matwi, ahubwo akagaragaza yuko arimo kuzishyigikira, ndetse akaba akomeje kuziha intwaro, akaba kandi akomeje kuzishyira mu gisirikare cya FARDC, ngo bafite imigambi yo kuzatera u Rwanda bagafata ubutegetsi mu gihugu cy'u Rwanda.